ariyo ku munsi w'ejo vyaje kuba birangira n'ubundi vya equipe ya Madrid itsinzwe ibitsindo 4 na equipe ya Barcelona kuri 3. Icyambere uko bigarutse ko atuvuye muri El Clasico atubona amace zitandukanye na El Clasico bakinye muri za Copa muri Super Coupe d'Espagne ndetse no muri La Liga June za mbere navuga ngo equipe Barca yasinze ibisindo 4 kubusa equipe ya Real Madrid. Uravye igituma two turabona umenga byukuri izi match zibiri tubonye uburemere bukomeye cyane kwa equipe ya Real Madrid nuko icambe Madrid bagomba gusova saison branch rimwe na rimwe kuko match ya Copa del Rey bizasa nk'ari nka match bavuye hajya bavuga gusezererwa na Arsenal nyima navyibuka neza ugaca wisanga imbere anavuga ngo ya final ya Copa del Rey bivuze ngo uri nka Madrid watwaye ibikombe bibiri akuma kweze cyangwa bitatu La Liga Champions League Super Coupe d'Espagne bagomba gusova saison blanche ndetse naco gikombe zaboneka ngo Madrid Copa del Rey kuko ni naco gikombe Madrid yasabwa gukina urukino rumwe igashitwara igikombe ari naco gikombe cha Copa del Rey zaboneka ngo Madrid yaje iri determine cyane kongera ko ni gikombe na match ku munsi w'ejo Madrid amavuye kubera cya gikombe cya Copa del Rey byaboneka ngo bagoma kugwana bikomeye cyane no gutwara igikombe cya La Liga. Rero icyo gutwara igikombe cya La Liga bagoma kunaniza equipe ya FC Barcelona. Equipe ya FC Barcelona bari bavuye kubura triple historique cyangwa kubura reka jano reka navyitse triple historique bivanye nuko iyo bashika finale amayigo menshi yacaba bivanye nuko Champions League baca bashika finale. Equipe Barcelona nyuma gusizwe na equipe ya Inter Milan nabo bagomba kuza hamavuye ko bariko baraviza ya triple historique bya bikombe bitatu. Equipe na Barca yakigomba kuza match ku munsi weje igomba gutsinda El Clasico kugira ngo nayo hamavuye kubura cya gikombe hamavuna navyo bikombe bitatu baviza muri saison ya mbere byafuye kuri equipe ya Inter Milan. Rero bacagomba kuzana nabo nyene bafise inguvu nyinshi kugira ngo vyukuri bagake equipe ya Real Madrid bigatuma mbona match goye gusomya match zose naravye neza cyane ariko ubigarutse ko neza mu minota 5 equipe ya Madrid yamaze kubitsinda igitsindo cya mbere neza cyane ariko gana murabe hari okazo nyinshi hari okazo yamaze kubikora mu mugabo mwite Eric Garcia Thibaut Courtois yikurayo neza cyane hari umwana shoot ikomeye cyane umwana mwite Jad Martin yateye Thibaut Courtois yikuramo ariko shoot ya Jad Martin umenga igitero cyamaze cyakimaze kuba cinjira cya Real Madrid nyuma ndavyibuka neza cyari kimaze kuba cinjira bivuze ngo kumunota agena kumunota w'indwi Madrid yamaze kubitsinda igitsindo kubera Mbappe yatsinze kuri penalty ku munota wa gatanu kosa ryakozwe n'umugabo mwite wose Chelsea neza cyane bivuze ngo premier mita hambavuye igitsindo kimwe cya Real Madrid cya Mbappe Chelsea akore kwese umugabo mwite Mbappe byandika ngo equipe ya Madrid by'ukuri batanze kwinjira muri match equipe ya FC Barcelona kukuravye okazo ariko by'ukuri Chelsea ni kabisa hano amakingano na menshi ndavyo kanakubwira ati biragoye ko Chelsea niyo twari kibanza umugabo mwite Marc-André ter Stegen yamaze kubagaka muri forme ziwe nziza na sorti nimwe Chelsea yakoze no sezo itabaye andanje kuri equipe nka FC Barcelona. Je nakubwiye ati Chelsea niwe ga si umunyezamu mwiza ahubwo yisanze mu equipe nziza ya Barcelona mwaka anibyo tuma mvuga ati si umunyezamu mwiza cyagiye umunyezamu mwiza tuba tumukeneye witwa Chelsea twaramubuze kuko nzovuga ati ino finale ya UEFA Champions League ndayikeza umugabo mwite Yohani Soma ukwa equipe Inter Milan nta muntu umwe atovuga ati by'ukuri biraboneka ngo finale ya Champions League ya equipe Paris Saint-Germain ndayikeza umugabo mwite Donnarumma fata mo kazi yakuyemo kuri equipe Liverpool afata kazi yakuyemo kuri equipe ya Aston Villa afata kazi yakuyemo kuri equipe ya bivuze ngo zanguvu za equipe hambavu ya equipe yisanga andanje aneza cyane hambavu ya equipe yisanga mukaga harimo n'akazi gakomeye k'umunyezamu mwite Donnarumma ndetse na n'umugu wa Inter Milan umugabo mwite Yohani Soma fata kazi yakuyemo kuri equipe na FC Barcelona kuri match retour rabo kazo za Lamine Yamal bivuze ngo Chelsea
numa abanyezamu yabaye mwiza ariko atamuntu umwe atuma amasugo bivanye n'akazi yakoze kuva muri retraite ariko yisanze mu kazi ka equipe FC Barcelona nziza atasoti nimwe ino sezo igeze akora yabaye reyisiti hano yari penalty penalty cyangwa ome ni penalty kuri Chelsea no mwaka fata rouge rose kuri Super Coupe d'Espagne kuri Cosumite Baperotti atera attack afata amasoti meshi yagiye kubasohoka ugasanga Chelsea nasoza igisira kirangiye hano cinjiye uza ngo wose Chelsea ni umunyezamu mwiza ariko yisanze yabaye mwiza kurora gwa equipe Barca nziza dufise neza cyane atari ku ruhara rwiwe byansabye kuri kasova equipe Barca mu magrarane varakene ko umunyezamu wa Chelsea ni novuga ngo yigaragaza rega jendo maparageza wo Chelsea ni no equipe Barca ya gutwara Champions League ariko mugira umunyezamu mwiza reka yari niyo bamwiza anariyo nakazi yakoze Chelsea nakazi je nabonye akora match uitwa ku Barca yari Rouge bahura na Benfica niyo mperuka kumubona honyine match nziza niyo match yakoze no season nziza wa Barcelona ariko ruvuga ngo match zose zisigaye Chelsea ni aprofita kwa kurumenga equipe Barca umwe y'urumanyi igitsino kiraboneka kwa kurumenga Lamine Yamal afashe baro aradriba igitsino menga coboneka nizo prof mugamwite wa Chelsea ni yabonye muri equipe nka Barcelona neza cyane jana byibuka wewe harabamwe debazira bizakasa mutwe ndavuga ati jendo mapa Marika neteze yamaze kuhagaruka mu kibuga Stegen agomba kwanyura muri finale ya Champions League mu equipe Barca bishise muri finale ya Champions League abiboneka ngo Chelsea ni kumunsi wajya kora sortie Mbaperoche amukorera ikosa sortie nimwe yigeza ko rino sezo Chelsea ni araba ku match ya Benfica match ya Dortmund match ya Madrid neza cyane amagarane bisa nkaho nyene hari yakwiye ko tubona wa Chelsea ni equipe Barca hariko nyene birangiye byase erega match ntadumeye Chelsea n'agadio agarakenewe twaduga bari bakeneye Chelsea ni gusumvya Rafinha Diaz neza cyane bari bakeneye Chelsea ni gusunya umwana umwitira Lamine Yamal harageze ko Chelsea ayeka equipe Barca ariko vyanase kuri equipe ntadumira none fata maukaze ntadumeye yaronse rega yose yatsinze nakaza nakama yakoze Chelsea ni afata yaba maukaze yose equipe Barca yarose kuri equipe ntadumira nako apaka ibitino byinshi ariko bya nkandwe muga yone soma ayeka equipe nemeza ngo n'umunyezamu Gregor Kobere ko makoze wa equipe ya Borussia Dortmund yahetse cyane equipe ya Borussia Dortmund neza cyane fata maukaze yakuyemo yaba Warren Zaire-Emery mu demi final Champions League kuri match ya Paris Saint-Germain fata maukaze wa Mbappe yagiye kubakuramo n'umunyezamu asanzwe Gregor Kobere tumenya umupira byagoye ko mumenye umunyaswiss ari mu gitutu cy'umunyezamu iteyano soma umunyaswiss nyene bivuze ngo wote Chelsea amasoti keshi na keshi akora ni gake equipe Barca itisanga nanje ati byaronso ndaba akaro kipe Madrid yo mwakoze twara Champions League Andre none ku match ya Man City 33 atiri amatira 33 ali utonera umunyezamu ashoboye biragoye ko twa Champions League udafise umunyezamu mwiza biragoye cyane wese resansi ni twabivuze ya professor bwiza bwa equipe fata Emmanuel Noah kuri match ya final ya Champions League 2020 fata mokaze manunu hano yakuyemo amakaze yaba Neymar Junior amakaze yaba Mbappe bizango ibikombe by'igikombe cy'isi ibikombe bya UEFA Champions League harimo n'akazi gakomeye cyane ko munyezamu neza cyane ndibuka Emmanuel wa 2014 equipe y'Ubudagi twari igikombe cha Coupe du Monde Emmanuel wa yawetse equipe y'Ubudagi oya karorero 2020 cyafata Emiliano Martinez bivuze neza bisa nk'ari we yahetse equipe ya Argentine kurusha Messi twaravuze Lionel Messi tuvuga Enzo Fernandez nk'umukinyi mwiza yaranze igikombe cy'isa kiri muto tuvuga umugabo mwite Alvarez yempoje neza Alexis Makarisa Angel Maria ariko byukuri nta muntu umwe yo kwirangageza urano rw'umunyeza mu Dibu Martinez impeccable impeccable akage niko kazi rero arafatijya ukazo
fata ijya ukazo Ya Koromoni. Dibu Martinez yakuyemo ya Randall Koromoni neza cyane ni isa nkaho kazo Lamine Yamal yawushije Yohane Soma yakuyemo kuri kazo ya nyuma match akinarangira Soma yakuyeyo ya niko kazire uwo Chelsea nvango yarakino na equipe ya FC Barcelona nicyo equipe ya Barcelona yabuze mu navuga muri Champions League neza cyane Mbappé ateye penalty kuda chapo kumugabo mwite kana Ancelotti kuko cyambere nabonye ngo Ancelotti ya decision ya penalty uyamaze kuva ati uwo Mbappé niwo tugomba gusunika kwa Meri Biti ngaho nyene ugwagara nabi kwa defense Vinicius Junior kuko nemeza ngo mu minota 10 ya mbere equipe ya Barca bisa nkaho yari mukaga na Real Madrid ariga yari mukaga naravye position de la balle minota 10 ya mbere 80 bisa nkaho Madrid ifise 80 kuri 18 ya Barcelona unyumvire raba apase Vinicius Junior ya umugabo mwite Mbappé kuri Plaza Johnny ni impeccable nano mubi hozo umupinza kabisa Mbappé zijya ukazonga zijya zirose narata hazo umupinza equipe para ari Lionel Messi ese mugabo mwite Neymar Junior neza cyane rabijya ukaze ya passive ya de mapare bayina ribaye gambere mbonye Vinicius Junior na Mbappé mboni jya koze nk'irango nko ku munsi w'ejo ku munsi ya impeccable passes zibiri za Vinicius Junior azi umugabo mwite Mbappé ibitsina bitatu harimo na passes zizave ku mugabo mwite Vinicius Junior neza cyane bivuze ngo aha twatetuwe na Madrid nziza ariko gendo abe ngaho biragoye kwanze kwimvira by'ukuri hago binakunze uranjana n'ahantu ndabyuka turi kumwe na Boston ngaha uratubezanye na kasa mutwe ntabere akasa mutwe gute dive ndakubwira ati na comparison nimwe hagati y'umugabo mwite Thibaut Courtois na Andre Ronini ariko divari Chandre none mushinza naco namushinja ariko nimba yakuyemo tire 30 kuri Man City yari muri equipe imeze gute yari muri equipe ya Madrid ikina gusunga Madrid ga ino sezo gice ndacemera ariko kuma kozera kine gusunya Madrid ino sezo ariko tubonye Thibaut Courtois kubera ari mizamu ariko Thibaut Courtois ari muri Madrid mbi nari bwigere mbona kuva Madrid je nangwa kwa equipe ya Madrid ariko nawo no mwaka bisanga ukaza kuye muri kuri kire gwa Villarreal Madrid hano ni yari isezerewe ariko dive rego witwa Runini si mubi waramuhaye umwanya uramunane kuvyeza umusaruro Runine yo kwinjira mino za Madrid je Runine namwe beze ko yakoze season nziza ku mwaka wese ariko uramwemera ndamwe season ku mwaka wese ari nziza burere yaje Champions League Madrid ariko no makati boko twaramunaniye ariko no Madrid miduse ne Madrid no simbi ya tactique nimwe ya Madrid no season na nimwe fata ukaza yakuyemo aza ku munsi w'ejo riga Madrid ku munsi w'ejo gupagiye nka 8 kipe yari kujya ibitsinda byinshi mugabere bya Thibaut Courtois na kina kimwe no tuma ngeranya Thibaut Courtois n'umugenye n'umunyeza mwite Emmanuel Noah neza cyane nuko gusa Emmanuel Noah yabaye muri ere nziza aba muri ere atwana igikombe cy'isi umengana kimwe mu bikombe by'ukuri byo tuma umenga Emmanuel Noah umusheje y'umugabo mwite Thibaut Courtois ariko by'ukuri Emmanuel Noah Thibaut Courtois by'ukuri kudo Japo fata kazo ziri yakuyemo Zarike Garcia n'umunyeza n'umugabo mwite Jad Martine ubu Jad Martine gakizega cyabaye cyinshi umusore atsigatera baro hasigaye mu tumenga hasigaye ko bakora umukinyi wo kuri kabiri bivuze ngo kuva nga equipe Barca rero imaze kubitsinga ibitsine bibiri ku busa twabonye equipe Barca iza muri version nshyashya neza cyane tuna Barca iza yempozaje equipe kigombora igitsindo cya mbere cya Eric Garcia twaciye dutangura kuyibona na tembo na version nshyashya ya Frankie de Jong afise na Heba de Nomos version compañeros mukimi wiki Espanyol Frankie de Jong ate ubwo myaka 28 byukuri Frankie de Jong hago je urapinza Frankie de Jong